bagiye bibaza neza yuko Claude ari we muntu wa mbere yafasha ku nguvu Mimi Mireille bakanabana ariko siko byari bimeze umuntu yakubaguye Mimi Mireille yari umushinga nahitwa siko mumve neza yuko bino bintu bariko barazana sinovitwe yuko ari imikino sinovitwe yuko ari ibintu biri serious kandi ushima biri serious ibintu twese turafise imiryango turafise imiryango kandi na myinshi cyane yagutse ariko bitari ngombwa yuko tubizana ngaha kuri social media mumve neza yuko Mimi yari umukunzi wa Uburyarya kuko Uburyarya ni mu legend mu buryo bwo gufana mugabo barubakanye muga ntibabana kandi bubatse biciye mu mategeko ariko gusa ntibabana ahantu ndi ego baracabana bano bantu baba YouTuber cyangwa bano bantu baba promoter cyangwa abantu bakoresha YouTube cyangwa aba journalist Mimi nibagukuremwe umusaruro utagira aho ufatiye nibakwandagaze cyangwa nibagutumira mu biganiro byabo bakeneye kugukuramo Yeah. Check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Bro, twatangwa ikiganiro muta. Bisaba neza yuko tubategurira kwanza uwo mwandiko wacu. Yo abakunzi agenda niruzu ebana vuba cyane vuba cyane izokuzura kuko tubashira mu mwandiko abagiye batandukanye kabisa ariko nizere izikomeze neza jemeze neza naramutse neza urabona dufise agaklima kezi Burundi sana akazuba katse sana twibereye muri ya Eden yacu nyene ebana usigiti home sweet home mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke dusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza muhamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Money fresh. Abandi bifuza ko dukorana barahawe ikazi. Ego kweli. Bro, twinjira mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu cuno munsi. Ego. Za kuvuga ko ari special cyane. Mu misi heze kwanza nubu biriko biravugwa cyane urabona ko Mimi Mireille amaze imisi ariko aratanga content. Ego. Tuvyemeranye. Ego cyane gose. Mu mwaka heze yari Fani hamwe na Soro. na Liberi Mr. Soro. No musi. Ni Mimi na Claude. Ego. Claude turamuvuga ko yamaze kuba umustar. Umaze kuja ku biganiro ukaja kuri kamera. Ego. Ntavyo kuba tukinyegeza ngo umustar. Yamaze kuba umustar. Ego. Mimi na Claude vraiment bagezweho. Ego. Rero mu misi yeze vyavuye ku bana kandi byose vyavuye muri urugendo Mimi yagize mu gihugu cy'u Rwanda. Ego. Aho yakoze ibiganiro ivyo sinirirwa ndabigaruka ko twari twabivuze mu biganiro vyaheze. Ego. Sasa rero uno munsi tugomba turabire hamwe tugereranye ivyo Mimi yavuze n'ivyo Claude yashikirije mu kiganiro yakoreye kuri YouTube channel imwe mu gisanzwe zikorera ngaha ku butaka bw'u Burundi. Ego. Uraza kudufasha turabire hamwe uko ibintu bimeze cyane uko byifashe kwa Mimi uko byifashe kwa Claude. Hagataho urabanza utubwire ku byo watohoje. Ego. Amateka ya Mimi naya. Ego. Ariko izi ndakeneza yuko kino kiganiro tuze gukubita twigira cyane. Siko? Ariko
abakunzi ba Anashia baheze bumvirize neza yuko ibintu tugira tuyage ngaha numva neza yuko hariho abantu bako baradukurikirana benshi bagutsanzwanye bagiye bihenda cyane siko bagiye bihenda cyane bagenda baronka amakuru atariyo ariko bafatirana uko nyene ukaza gusanga umuntu yarabwiwe ibintu kanaka ariko ugasanga sa makuru y'ukuri siko jewe imbere yuko dutangura ikiganiro ngira manze ambwire bano bantu bagira kuri babiri Claude hamwe nande na Mimi siko mumve neza yuko bino bintu bariko barazana sinovitwe yuko ari imikino siko sinovitwe yuko ari ibintu biri serious kandi ushima biri serious ibintu si ibintu vya entertainment ibintu vy'umuryango easy mugabe ivyo bintu vy'umuryango vyamaze kubomoka vyagiye no nisigituma ngenda babere neza yuko umusaba content creator turiko tubikorera twese turiko tubikorera kandi vyari ibintu vya famille ona izi twese turafise imiryango turafise imiryango kandi na myinshi cyane yagutse ariko bitari ngombwa yuko tubizana ngaha kuri social media siko buno butumwa ni butumwa tugira tubwire cyane Mireille hamwe tubwire na Claude uwahoze ari umushinga nahe wiwe siko naragiye ndondiza amakuru menshi agiye atandukanye marambare ya TMC aya makuru ikini kuko nagiye ndondira amakuru yabagiye batandukanye muri generation ya Mireille abantu bakuranye mu ntara ya Muramvya bro siko neza nane z'ikiganda izi naragiye ndondeza amakuru menshi ariko nongera imbere yuko tuza kubiyaga ko izi bigiye bitandukanye ngira mbarire bano bantu Claude hamwe na Mireille muriko murakora ikosa kandi ikosa rikomeye cyane mushake mu vyumve ndazi yuko ari abafana banyu bakora dukurikirana ngaha kuri Anashia baza kubitahura ukundi kuntu siko ubisanzwe ibintu byose turiko turamenya bwari ubuzima buri privé butandukanye n'ubustare bw'amafilme vya entertainment cyane man mumve neza yuko bariko bitwaramo mu yindi nzira atari nziza siko ibintu by'imiryango hariya twese dufise imiryango izi twese turarushe ninatarushe muri muno buzima twese dufise imiryango izi hari ibintu bimwe bimwe tutaba dukeneye kuzana kuri social media kuza kuvugira kuri TV online kuza gushira habona izi imiryango kanaka uwako babacisha mu injisho ariko izi reka twigira mu mwandiko amwe makuru nagiye ndondera cyane bamwe bagiye bihenda cyane bagiye baronka agiye hatandukanye izi siko naragiye ndonka amakuru ya Mireille mbaza ati nayahe izi ni Mireille hari meshi batanazi n'amazina yiwe y'amavuko yitwa Ndayishimiye bro Ndayishimiye Mireille ariko benshi bamuzi ku izina rya Mireille siko yavuze mu 1996 hari mu kwezi kwa mbere itariki 19 afise imyaka 29 uno munsi mu 2025 imyaka avukira hehe izi imuramvya neza neza muri commune Kiganda nagiye ndondera n'amakuru menshi cyane kugira bumve neza yuko kuri Anashia tuzoza tubaha ukuri atanahandi bokuronka siko izi hari ibintu bimwe mu byagiye bivugwa neza yuko Mireille yashoboye gufatwa ku nguvu reka dusubiza amaso inyuma yafashwe ku nguvu yiga mu mwaka w'9 secondaire siko yiga mu mwaka w'9 ariko hari abantu benshi batigeze bamenya ati mbega ibintu vya Mireille bimeze gute kuko bibajije neza yuko Claude ari we muntu yafashe ku nguvu canke yakubaguye nde Mireille ariko siko kuri izi siko kuri nagiye ndondeza amakuru ndavuga ati je bino bintu nzoza ndabibayagire Claude siwe mushinga ndaha yashoboye kukubagura Mireille ahubwo n'umushinga naha yitwa Nduwayo Moyize naringeze ubwoba ngo ni Nduwayo Abeli navuga ati Nduwayo Abeli siko kino kintu izi bacumvirize neza uwashoboye kumukubagura si Claude naho nagiye mbona mu makomentari y'abantu benshi bavuga ngo Mireille ngo yubakanye ngo n'umuntu yamufashe ku nguvu cyangwa umuntu yamukubaguye ariko siko bimeze siko yitwa Nduwayo Moyize benshi bazi ku izina rya Musa Nduwayo yabaneza neza imuramvya izi siko nico gituma ngaha kuri Anashia bumva yuko hari inkuru bamwe nagiye mbona muri commentaire batera imiriro cyane bavuga neza yuko Mireille yubakanye n'umuntu yamufashe ku nguvu cyangwa umuntu yamukubaguye ariko atari ko bimeze izi siko ico gihe hari mu mwaka w'2014 2014 turi mu mwaka wa 2025 haizi imyaka
imyaka igera kuri 11 izi siko uyo mushinga nahe yitwa Nduwayo Moise babana neza yabanezera neza yari umukozi w'Imana izi yabanezera neza mu ntara ya Muramvya neza Ikiganda ariko acagenda kwibaruka umwana mu ntara ya Gitega siko bagiye kwibaruka umwana wa mbere kumva neza yuko bivugwa neza yuko yamukubaguye ariko bagiye kwibarukira mu ntara ya Gitega izi indira gato ego Moise yari umukozi w'Imana kandi Mireille nawe nyene yasengera muri iyo shengero ya Moise ivyo bintu kume ngo birahuye turaza kugenda neza ndakeneye neza yuko ibintu kume ngo birahuye nacira munda ndakeneye neza yuko abakunzi ba Anashia nimba wararavye filme yitwa Cira munda ndakeneye neza yuko abakunzi ba Anashia muri 2014 ukwezi kwa gatanu itariki 15 hehe mu ntare ya Gitega Kirimba baca bibaruka umwana w'umukobwa yitwa Aimé Prince yari umwana wande wa Mireille hamwe na Moise aka Musa siko ariko inyuma y'amezi agera kuri 3 Mireille babana na Musa umwana afise amezi agera kuri angahe 3 Mireille aca none ngaho nyene Mimi yaciye aja kubana n'umuntu yamufashe yamukubaguye urakoze cyane byagenze wewe ubana n'umuntu yagukubaguye yaciye babana izi siko baciye babana siko ariko inyuma y'amezi umwana afise amezi agera kuri 3 ni guca Mimi yisubirira hehe iwabo imuramvya aho yataye uruzogi ariko mbaza ati mbigo vyagenze gute haheze umwaka umwe n'amezi agera kuri 3 ukuvuga muri 2015 ni guca Moise Musa agenda gusaba umwana wiwe amaze gukwiza umwaka umwe n'amezi angahe amezi 3 ati umwana Mireille biraje mu bashinga nahe izi siko bimaze kugenda uko hama Mireille araheza aratanga umwana Aimé Prince hama Moise acara mwitwarira gushikana nubu Moise ari wabana n'umwana wiwe siko munara he ya Muramvya izi ni guca rero bigenda uko izi Mireille abona neza yuko ibintu biko biramukumirana cyane Muramvya yataye uruzogi acaheza arimanukira hehe mu gisagara ca Bujumbura siko ndakeneye neza yuko abariko badukurikirane cyane kuko bino bintu ni butumwa tuza gutanga kuri Claude na Mireille ikose rya mbere ko barakora kubashiramwo urwanko abana babo twese dufite ibibazo byinshi bituremeye izi ariko nitubizana kuri social media nitubizana kuri Anashia nitubizana imbere y'abakunzi bacu kuko nawo nyene abakunzi bacu nawo nyene bafite ibibazo bibaremereye izi bafite ibibazo byinshi mu miryango yabo man byinshi niki gituma ariko mana yanje we ni guca amanuka neza hehe mu gisagara ca Bujumbura siko amanutse mu gisagara ca Bujumbura mbaza ati yahuye nande ni guca ahura nande na Claude yari umugenzi wande Claude basanzwe bubakanye muri kino gihe oya ni bubakanye baravanye ni hari divorce yabaye harabaye divorce barubakanye ayumva izi ega mu mategeko ya leta abaharura ko babana gushika no nta divorce y'amategeko barigera bahana none umva batabana siko barubakanye ariko ndakeneye yuko tuza kugenda etape imbere y'amategeko kugira twumve neza yuko ati mbega bino bintu bimeze gute ni guca shika mu gisagara ca Bujumbura acahura n'umushinga nahe Claude bamaze guhura ariko dusubije amaso inyuma amwe makuru nagiye ndondeza n'abakuranye na Mireille bavukanye mu Muramvya bari hafi yiwe canke abo biganye Claude yari umugenzi wande wa Musa yari umugenzi wa Moise papa wa Prince ubu bivugwa neza yuko yakubaguye Mimi siko Mimi ni kuca amuyagira amakuru menshi aramubarira ati umugenzi wa Claude vyagenze nuku Plito kwanza Musa Claude acavuga ati jewe rero ikintu no gufasha kuje mu gisagara ca Bujumbura reka ndaguha indaro ndakwereka aho uba aca
amuhindaro izi siko bino bintu ndakeneza yuko baze kuvyumva hari abakunzi ngaha ba Anashia abakunzi ba sinema ndundi bagiye bibaza neza yuko Claude ari we muntu wa mbere yafashe ku nguvu Mimi Mireille bakanabana ariko siko byari bimeze umuntu yakubaguye Mimi Mireille yari umushinga nahe yitwa Musa ariko na Musa nongera naramushimira cyane ni gute ataza ku bintu vy'ama media no mushinga nahe bro ari yubashe nta wenzi ariko nagende nka makuru yiwe siko numve neza yuko ndanamwubaha kino kiganiro ndazi neza yuko zino challenge zimushikira yumve neza kuri Anashia turamwubaha kandi turanamimukundira cyane kuba afise umwana Aime Prince ariko atamusi numwe arigeraza kuri social media kuko social media mumve neza yuko sahantu h'imiryango sahantu wo kuzana ibibazo by'imiryango kuko twese twifite ibibazo byinshi bamukombe kutuzana ibibazo by'iwanyu kumana n'ivyo bibazo by'iwanyu nyene kuko n'abakunzi banyu bafise ibibazo byinshi kabisa siko ni kuca rero bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura amaze kwakirwa hamwe nande na Claude aramubaza ati ndakeneye yuko tuzogutwara ku mukozi w'Imana kugira gusengere haba ibintu by'utandukanye ariko Mimi haravuga ati sawa reka tugere ku mukozi w'Imana bamaze gushika ku mukozi w'Imana umukozi w'Imana araheza aramubaza ati Mimi wifuza yuko mu buzima bwawe hoba iki Mimi Mireille kuko yarakiri mutoyi ndakwibutsa neza yuko ico gihe Claude yasumba imyaka 10 Mimi Mireille yamusumba imyaka 10 Mimi Mireille Claude yarafise ngahe Mimi ngahe ico gihe no musi kuko twabonye ko Mimi afise 29 ubu yafise 39 nimba yamusumvira 10 ubu afise 39 numuze nivyo riko nakubarira arakuze sivyo nivyo riko nakubarira arakuze kweri sasa rero bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura umukozi w'Imana Mimi Mireille aramubarira ati jewe nifuza yuko nosubira ku ishuri ico gihe hari 2015 mu mpera z'umwaka siko ariko umukozi w'Imana aramubariye ati jewe wewe ukungene ndakubona mbona umenga ibintu by'ishuri wowe ukibirengeye aho yahebeye yiga mu mwaka w'9 iyi ni breaking news abantu benshi batari bazi andi afatiwe nabi hari imurame yaciye aheba ishuri mu 9 ariko ashize mu gisagara ca Bujumbura umukozi w'Imana aramubariye ati ahubwo mbona umenga wofata iyi nzira kanaka ni guca baja mu rukundo Claude nande na Mimi Mireille iyi ni breaking news ngira ndabahe uri baza neza yuko Claude na Mimi Mireille bagize mariage bongera bagira na dote baragize dote ama mariage urakoze cyane barandikwa urakoze cyane no musi baracanditswe barese kubana gusa mugabo bandisha imbere y'amategeko ari bimwe abantu benshi kuri Anashia wadukwiye kubaho umuco ko muri kiya kiganiro Claude yakonze yavuze yuko ata divorce yigeze yaravuze ati nta divorce yigeze iba hagati yanjye nawe kandi Claude numushinga naye kuko nta wundi mugora kandi gushikana n'ubu nta n'umundi mugora afise siko ni guca rero bubakana bararushinga baragize dote na mariage baraheza barabikora ubu gushikino saba afise ibibondo bigera kuri 2 abana bagera kuri 2 bitwa Prince hamwe na Yelegol inde Prince hamwe na Yelegibol yitwa Yelegibol nabana bagera kuri 2 babahungu sivyo easy ariko inyuma yaho Mimi Mireille amaze kuba yubakanye na Claude ibintu kungene byo byaragenze kuko Mimi Mireille yavuye mu gisagara ca Bujumbura afana mu mwe mu bashinga na yitwa Abendwayo siko yari umukuzi wa Abendwayo abantu benshi ntari byo bari bazi bino bintu siko nta kimwe bari bazi numve neza yuko Mimi Mireille yari umukunzi wa Abendwayo kuko Abendwayo ni mu legend mu buryo bwo gufana mugabo mu gufana ndikora ko bari mu buryo bwo gufana siko Mimi Mireille yari umufana wa Abendwayo siko ni guca rero Mimi hari urusengero yigeze kugenda gusengeramo siko ubwo rusengero acahurirayo nande na Abendwayo ari hasengera Mimi amaze kubona yuko Abendwayo ari umwe mu bantu yakuze abona muri sinema mukurikirana araheza aramubarira ati Abend umufana wiwawe ndagukunda ndakunda ibikorwa vyawe ariko ndifuza neza yuko ushira mu sinema ziwawe ico gihe Abendwayo yari afise abantu benshi muri team
yiwe ariko araheza aramubarira ati jewe kuko mfise abantu benshi ndiko nakinisha rika ndaguhe uwundi mukolege uwundi muntu nizera neza yuko azogushikana kure yitwa nde Sabasi Nkuru Nziza Sabasi iyi ni breaking news ayumva izi Sabasi araheza aramubonesha aramubarira ati reka ndaguhuze na Sabasi kugira aza guha ubumenyi bwo muri sinema biraheza biraba siko ariko Sabasi aramubarira ati jewe reka manze nagutrete kugira ndagushire muri sinema yanje niyo sinema ya mbere Mireille yabonetse ni breaking news ngiye kubaha kuri anashare ni sinema yitwa Ubuzima ni sinema ya Sabasi siko ni sinema yande ya Sabasi ariko araheza aramushira muri sinema barabona neza yuko yabaye mu actor ari muri principe siko araheza arakina benshi bavuga ati uyu mwana w'umukobwa araje neza siko aho ubona neza yuko zuguru za Claude zashe zitangura kuko Claude yaciye atangura kubona kumengo Mireille wafitaniye ubucuti bwatari na Berinduwayo na Sabasi imbere yuko bahura na Amede Manirakiza siko izi ariko umunsi umwe Mimi baca bajana nande na Sabasi bagiye muri anniversaire yande ya Fanny Lavine ni kuca bahura nande na Amede Manirakiza bamaze guhura izi baraheza barahura muri anniversaire ya Fanny Lavine hama baraheza baraba inshuti n'abagenzi ariko Amede aramubarira ati narakubonye mu sinema yitwa Ubuzima mu sinema yande mu sinema ya Sabasi ati ahubwo wewe ingo ndakuguriza account ya YouTube hama do shooting sinema zawe kugira nawe urugira urugendo rwawe rwiza ni kuca Amede amukinisha isinema ya mbere yitwa Ishusho y'Umuntu ariyo ya Mimi siko bino bintu izi ndakene neza yuko abantu benshi batari bazi zino nkuru bumve neza yuko Claude atari umushinga naho yigeze gukubagura Mireille ahubwo babanye biciye mu mategeko kuko baragize dote na mariage ariko kumva yuneze yuko bitarangiye neza ahubwo nongira ashimira cyane Papa Prince ya Moise Musa ari mu ntara ya Muramvya kuko nibaza neza yuko kuba taza kuri social media bro n'umuntu yiyubashe izi kabisa abantu benshi bumvise intahe ukungene byari bimeze izi ndakeneye rero twiyagire kuri bantu bagira kuri babiri ahantu havuga uko nivyo turabonye Mimi arinjiye mu mafilme barahuye na Sabasi na Berinduwayo ndetse na uyu bamita Amede kandi Mimi baracabana n'umugabo ako kamero kumuvuye baracabana n'umugabo ariko ubu ntibabana nivyo gusa ntibabana mugabo barubakanye muga ntibabana kandi bubatse biciye mu mategeko ariko gusa ntibabana ahantu ndi baracabana ahantu ndi kuko na divorce bagira y'amategeko ndiko ndaza basi bakibana kuko bamenyanye nabo ba Sabasi bande bakibana n'umugabo rero ahantu vyagiye gupfira kugira ngo bashwane n'umugabo hama bareke kubana mugabo bubakanye kuko na divorce iraba vyavuye kuki vyagenze gute ahari turashobora kwibaza ibintu byinshi bwitandukanye aho rero niho byose vyugariye rega no mugabo yirukanye ni Claude yirukanye Mimi canke Mimi yijanye canke Mimi yahavuye kuba afatwa nabi canke yahavuye kuba yabujijwe gukina amasinema canke yahavuye ku zindi ngorane aho rero hari ibibazo byinshi ari entre parenthèse kuko aho nyene niho hari ikintu cyose niho hari novuga ko hari urufunguruzo kugara ibintu byose kuva no munsi turiko turabivuga dukeneye kumenya mbega yarirukanwe canke yarataye abana nkuko bivugwa canke yarafashwe nabi ari ijana canke ni ibintu byinshi aho rero nico kintu ca mbere kiri muri entre parenthèse ariko izi ikintu ca mbere nyamukuru ngira ntanga ubutumwa kuri bano bantu Claude hamwe na Mireille bumve neza yuko
ibintu bariko barakora yuko atari na vyiza bashake bavyumve izi twe kuri anashia nta bintu vy'ugwanko dushira imbere canke nta bintu byo gusambura dushira imbere ahubwo dushira imbere mu bintu vyo kubaka siko ubumve neza yuko ingendo bariko baritwaramwo bariko barakora ikosa cyane ku bana babo bashoboye kwibaruka izi gushika ino saha bumve neza yuko Mireille hamwe n'umushinga nahe wiwe yavuga Claude bumve neza yuko bako babitwaramwo iyindi nzira kandi atari nziza kuko social media bariko bashiramwo umutima mubi abana babo bro abana bo bafise imyaka myinshi abana bo barakuze barazi kibe n'iciza siko twese turifitiye ibibazo byinshi man mba numva umengo neza yuko narabonye ikiganiro ca Claude reka ngaruke kuri Claude ndagaruka no kuri Mireille siko Claude mushinga nahe turanagukunda cyane kuko urarize n'abana kandi abana bacu nivuga yuko kuko umwana nta mwana b'umwe kuko n'abana b'igihugu siko babayeho neza ariko Claude umenye neza yuko nimba ariko se rya mbere wakoze kuza kuri social media kuza kuvuga ibintu nkabijya kuza kwandagaza umuntu muba mwaravyaranye cyangwa kuvuga ikintu kanaka kuza kuri social media wiki Claude uri umushinga nahe siko uri umushinga nahe abana bawe barakuze abana bawe bako bariga abana bawe uriko urabafasha uriko urabigisha hari ibintu bimwe tutaba dukeneye kuri gukina kuri social media izi ufise umuryango je mfise umuryango izi ariko bitandukanye na bino bintu vya industry ibintu vya entertainment yuko tubizanaga kuri social media yuko tubizana ngo naka baze nk'ubu nkawe yaba dufata ushwanyo na mere wawe canke mutama wawe ego ugacuza kumucana ngaha kuri social media man ugacuza ngaha kuri kamera bro siko hari ibintu bimwe tuba dukwiye gucamo umurongo tukavuga ati bino bintu ahubwo birakwiye gutorerwa umuco cyangwa gutorerwa umuti kare naje ndiko ndumviriza ego naje ndiko ndumviriza ati iyo bishitse umwansi wawe akaba umuntu wa hafi akakwandagaza ari umugore wawe ari umwana wawe ari mama wawe canke papa wawe basi umuntu nyene ari uwo muvukana ati amahitamwo yonyene ubufise no kwiruka ugahunga sukuza kumwishura ngo wishurane nawe canke no kwiruka ugahunga harya Claude ntiyarakwiye kuja kuri kamera bro uvuge ngo bimeze ukuntu ntiyarakwiye kuja kuri kamera gutekana kavuga nico kintu izi nibareke gukina n'amarangamutima y'abana babo nibareke gukina n'amarangamutima y'abana babo kuko abana babo bakeneye kubaho neza bakeneye kuba badafise intuntu ku mutima bakeneye kubaho bari mu bundi buzima baracari bato ariko barafise imyaka yo kumenya kibi n'iciza barafise imyaka yo kuvuga ati jewe nakarankunda nakaranyanka siko ariko muciye muza kuri social media man Claude yarakoze ikosa kandi naje nkibora ikiganiro nari narashize ko n'akadomo ati je nta bintu vya Mireille na Claude nosubira kuvuga ariko gushika ino ncuro hari ibintu biba bidudubiza ku mutima kuravuga ati je bino bintu nimakanda bivugeko wumve neza yuko Claude muri ko murakina amarangamutima y'abana banyu Mireille wumve neza yuko basi na Mimi ntaco kuko Mimi ntashobora kureka kugaragara kuri kamera kuko n'umukinyi arakenerwa mu biganiro kugira ngo bamubaze ivya filme ziwe ariko urazi none izi muga uravye uyu mushinga naye Claude so ntari muri entertainment sivyo nawe urimwo muri entertainment ariko izi urazi none niri nako navuga kwanza kuri Claude ariko sana Mireille rya mbere kosa afise Mimi bano bantu baba YouTuber cyangwa bano bantu baba promoter cyangwa abantu bakoresha YouTube cyangwa aba journalist Mimi nibagukuremwo umusaruro utagira ufatiye nibakwandagaze cyangwa nibagutumira mu biganiro byabo bakeneye kugukuramwo inyungu zabo kanaka kuko ndazi neza yuko benshi baba bakeneye inyungu zabo bashake bavyumve siko baba bakeneye inyungu zabo bashake bavyumve Mimi tegura ikiganiro n'umu presenter tegura ikiganiro umesha makuru
kuri social media tuba tuje kuyaga akazi k'umuntu tuba tuje kuyaga vie privée y'umuntu y'ubuzima bwiwe kariyere yiwawe n'ivyo bikwiye gushikirizwa ariko hari ibintu by'ubuzima tutaba dukwiye kuzana kuri social media siko mimi nimbuzi neza yuko kino kibazo cyangwa kino kintu umuntu ashobora kukigushira mu kiganiro kikaza kuza kukuzanira izindi ngorane mu bantu bagiye tanzwaye egera umwese makuru mubari ati jewe sinkene yuko uza kumbaza ku bintu by'umuryango mbaza ku cinema yandicira munda mbaza ku gikorwa canje mbaza ku bakunzi banje mbaza ukungene bimeze mbaza ukungene byifashe ariko mbega ni gute n'abartiste bacu canke abantu b'abasinyasite bacu badashobora kwicara kugira ati yuko ngiye mu kiganiro bino bintu ndazi neza yuko biza ariko hari gihe usanga benshi bakunda agatwiko hari gihe usanga benshi bakunda ariko mumve neza yuko nimba mukunda agatwiko kira mu artiste ariko arankurikirana kuri Anashare wumve neza yuko nimba ukunda yuko content yawe yoba celebre nimba ubona yuko content yawe ushaka yuko yoba ibindi bintu kirazira gukinira ku muryango kirazira kuzana muri bantu imiryango kuri kamera umenye neza yuko bino bintu bariko barakina canke kuko si imikino novuga yuko ahubwo ku myaka bafise Mireille na Claude izi niho bari bageze neza yuko boje hamwe kuko na divorce bigeze bahana imbere y'amategeko ahubwo bisigura neza yuko barakundana umwe aracafitaniye ko agati mu wundi ahubwo babuze ahantu babihera nimugatinya amaso y'abantu Claude na Mimi nimuraba umwanya mwicare nimuhave muzi ibintu byo muri industry mumuzane umuryango yanyu kuko ngahanze abantu benshi bafise ibibazo byinshi byabananiye byabamenye imitwe twigendera twifitiye ibibazo by'imiryango byinshi sana mani bitari ngombwa yuko ngo tubizana kuri Anashare bitari ngombwa yuko tubizana kuri social media hari ubundi buzima kuko n'abanyene bakora dukurikirana sindakubesha izi gushika nino saa ibaze nk'umuryango wa Claude n'umuryango wa Mireille gushika nino saha bariko babona gute ukundi kuntu kwe bariko babona ukundi kuntu kuko ibintu by'imiryango muko mubizana kuri social media ariko bishira ku karubanda muko mubizana ku karubanda man mumenye neza yuko kirazira gukina n'imitima y'abana banyu nico gihe yuko mwari mugeze neza yuko bana banyu Prince hamwe n'ujya gibol yuko mubafata mukavuga ati twebwe bana bacu reka tubaho indero reka tubaho ibindi bintu bwitanzwanye kugira babandanye bakura gushika nino saha ndazi neza yuko muri ko murabankisha naka na naka gushika nino saha Mireille araza akavuga ivyiwiwe Claude akaza akavuga ivyiwiwe abana batangura kubona neza yuko izi urazi neza yuko mbega abana babo gushika nino saha bashobora kwigabura ugasanga muri abo bana bagera kuri babiri izi hariho umwana umwe atwaje kwemera ibintu vya papa ubundi agatwara ibintu byo kwemera vya mama muri ko mufashika abana banyu Mireille na Claude mumenye neza yuko mukumara kora amakosa menshi muri ko mushiramo inzankano abana banyu mushake mu vyumve aha ndabivuge kuri Anashare nonge nashira ko nakadomo kuko yuko ibintu vyanyu nta nivyo tuzosubira no kunavugako kuko nabonye neza yuko ibintu vyanyu namwebwe nyene muko mubizana kuri social media muko mubishira ahantu hagaragara atari ko byari bikwiye kumera ukacumbara yuko ngo ibintu vyanyu ngo ibintu vy'imiryango Claude ahubwo ntibisubireko bro gusa je mbonye ukuntu vyaje nkaraba ukuntu vyatanguye novuga ko aba ba artiste bacu canke aba ba cineaste canke abaririmbyi bose muri rusangi umuntu wese ashoboye gufata ijambo rikaja kure basi rikaja mwitangazamakuru canke rigasohoka n'umuntu yarakwiye kuja kuvuga ikintu yiyumviriye kuja gukora interview yateguye ivyo avuga kandi tukagerageza no kubandanya twiga kwishura abamenyesha amakuru kuko jewe wontumira mu kiganiro cawe ukambaza washaka ibibazo vyiza bizima mugabo jewe sinshobore kwishura kumenya kwishura muri make kumenya gukora interview n'indi umu artiste yarakwiye kwiga cyane hambavu yo kuririmba urashobora kubuzi kuririmba neza biri perfect kabisa utazi gukora interview ageze muri interview ukavuga uburofu ni na benshi man ni na benshi Olege niko vyagenze mu kuzima kwiwe n'abandi baririmbyi benshi bariho gusa rero
nariko ndagaruka kuri Mimi ego kuba yishuye kajya kabazo konyene ngo bivugwa ko yataye abana hamakagira Ego. niko kaciye gatuma kavyura vyose Vyose. byakahise man vyose ego urumva twige rero gukora interview cyane twige gukora interview bishoboka turondera aba manager ego tuganira nabo imbere yo gukora interview ego bashobora no kuyidirecting Ego. urazi ko interview bashobora kuyidirecting ego hakaba ari umudirector wewe uri kurakora interview avuga ati no Ben. ivyo bintu wishuye ntibibaho Eh. biramo ikibazo ishuruko cyane bicare biyige nyene bicare biyige cyangwa nka kurya wavuze gutegura ibiganiro ni vyiza Ni vyiza, Kubera man. iki wewe wandika ibaze kubera ko ufata tuba dufise agenda n'ikaramu kubera ko uzi none. uza kuvuga vyose Ego. birateguye ego urabitegura Ego. kandi wabiteguye Ego. bigenda neza Ego. Ni kuvuga nta kintu utapanze uza kuvuga cyane nta cyane kintu cyane udashaka uza kuvuga cyane ni kuvuga wicaye ugategura uronka resulta nziza ego urumva ego hama udateguye naho Aha. uravuga n'ibintu utapanze kubera iki kubera wumvise bije mu mutwe ubwo nyene Yeah. nivyo izi ndibaza neza yuko tuca turangiza ariko mvuga neza yuko Mimi Mireille na Claude reka nibaganira ibibazo vyabo inbox babikure mu mamedia urakoze cyane ntibanyagira umuntu numwe asubira kuja kuri media reka ndabivuge ntuje siko izi Mimi Mireille na Claude yeah nibareke gukina n'amarangamutima y'abantu nibareke gukina n'imitima y'abana babo bumve neza yuko abana babo gushika saha barafise imyaka yo kumenya kibe n'iciza kandi ikindi kintu bokwirinda Mimi Mireille hamwe na Claude birinde kuza kuri social media kuvuga ibintu by'imiryango kuko twese twifitiye imiryango twese twifitiye ibibazo byinshi byatunaniye cyane byatunanije ku mitima yacu ariko si ngombwa yuko tuza kuri social media ahubwo Mimi Mireille na Claude bafata umwanya hama bicare kugira bayaga ikintu kuko gushika nino saa na divorce imbere y'amategeko barigira basinya bisigura neza yuko haracariho umwanya Mimi Mireille na Claude baracubakanye kwanza reka navuga uko nyine baracubakanye kuko na divorce nimwe barigira batanga imbere y'amategeko kugira ngo bavane ahubwo barakwiye kwicara bakarerera hamwe abana babo naho batorerera hamwe abana babo babana ariko bakarerera hamwe abana babo bareke gukina n'imitima yabo izi turangize yego ke ariko mumve neza yuko ubutumwa ndazi neza yuko mumve neza yuko kuri Anashia twebwe turubaka bro mu bisanzwe ibi bintu bariko bashira hanze ego ntibavyungukiramwe ahubwo abantu bavyungukiramwe ni twebwe twebwe aba YouTuber ego cyane novuga ngo aba YouTuber kuko natwe turaba YouTuber ego turaba content creator twebwe nitwe tuvyungukiramwo cyane gusumba abanyenevyo ariko mumbe neza yuko kuzana ibintu by'umuryango kuri social media man reka dushimira abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ngaha muri abantu b'agaciro cyane gose umuntu wacu gose turagukengurukiye cyane bro gose asante sana na tunashimira cyane abakunzi ba Anashia ndiko ndabona neza yuko bariko baradushigikira cyane ariko tunashimira cyane Big Boss Willy Cash asante twari kibanza kimeze neza back to the ball tunashimira cyane DH Telecom turamutsa benshi bagiye batandukanye hasta la vista anitwa MC Gondo twa turi kumwe na Batimix Easy ja bless ciao asante sana